mbere tumaze kwashimira kuba mwagiza akigoro kanyu mugashika muri kino kibanza aho mwaretse imirimo yindi mwari gukora myinshi yari kubagirira ikimazi yari kubafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose ariko mugahitamo kuza gukurikirana kino gikorwa cy'uno munsi nkuko rero ubutanga amajambo ahejeje kuduhereza amajambo asaba ko dushobora kumusigurira The Hero NFF Entertainment cyarico reka dufate kano kanya tubibasigurire hama turaja mu idonido uno munsi kumbure niyo twasubira guhabwa kandi akanya cyangwa niyo twabandanizako muduhaye akanya mwe bidukundiye. The Hero NFF Entertainment ni umugwi w'abakinyi bakina amareresi twovuga uno munsi uri kurakora amareresi arivyo bita amafilme benshi cyangwa amasinema uno munsi uri kurakora dusanzwe turongoye nkuko rero mwumva Heroes NFF Entertainment ni umugwi waje inyuma yo kuba hatanguye kubaho umugwi witwa Mwalimu Entertainment aho nyuma twagiye kuhindura bivaye n'imvo zitandukanye nibaza yuko tuza guca mu mizi kumbure niyo mwatubaza bibaye ngombwa hanyuma uno munsi tukaba twawushize kugira ngo kora uti rero Mwalimu Entertainment waje gute kuko twavuga yuko ariyo source niyo nkomoko neza na neza ya Heroes NFF. Mwalimu Entertainment wabayeho nk'umugwi jewe niyumviriye ko twoshobora gushiraho dufatiye ku bantu bafise impano zabo zo gukina amareresi cyangwa bafise izindi impano zose zo kwiteza imbere nkuko tubihimirizwa n'nyene cyubahiro mukuri w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ahimiriza ugwaruka kugira ngo rugerageze kurondera ubuzima bashobora kubatunga kandi tukaba twisunze nuko umwuga w'amareresi ni umwe mu myuga ifashije abantu benshi ituma abantu bashobora kwibeshaho nkuko mubibona kuri Mr Samini yaza ko musanze mubona neza yuko atakindi kintu kimutunze nakanyana kumbure uno munsi hamare dusha twimvira yuko tumaze gukoranya uwo mugwi twoshobora gushiramo ugwaruka cyangwa abandi bantu bose bafite iyo mpano yo gukina amareresi hanyuma ubwambere bakibeshaho bugira kabiri kandi bagashobora gushikana isura cyangwa ishusho y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu makungu cyangwa hanze y'igihugu kugira ngo turushirize kubanda yatumenyekana kandi twiteze imbere mu buzima bwacu. Hanyuma rero uwo mugwi tumaze kubushiraho duca dushiramwo abakinyi nibaza yuko ubunyene byabagoye nkuko babivuze dusabe twasavye imbabazi no kuvuga uwatanze amajambo muraza kubabona kumbure niyo baza cyangwa niyo bataza muzibabona no mu bikorwa bimwe mwe twagiye turakora muzaza murabibona. Hanyuma tumaze gushiraho uwo mugwi duca dusanga gukina amareresi aho muri ayo mareresi twarasohoye ireresi yitwa Inyabutatu na Tama tugifise Mwalimu Entertainment hanyuma nyuma tuza gusohora filime yitwa Ubugome nayo twamaze kuba The Hero twamaze guhindura kumbure izina ryacu hanyuma uno munsi niho rero twasizeho ireresi mubona kuri yibashi ku bantu bari nyuma aho twashimye kwifatanya na Mr Sami tumaze kumwegera tukamusigurira ivyimviro byacu dufise tukamwereka imbono ya kazoza yo kushaka gutera imbere hamwe no kumenyekana hanyuma amaze kubona tara yacu uko dushoboye akabona kandi n'ivyimviro byacu dufise aho dushaka gushika hanyuma aradufasha dushiraho ireresi rero muri rusange nibaza ko naza gufata umwanya muremure wo kuyisigura kumburenza kuyisigura niyo haba ibibazo ariko mu kanya kubera ko tukiri kumwe na Sami nibaza we araza guca mu mizi agerageza kwasigurira ivyimbitse kuko tumaze kuba dufise umugambi twaramweretse igikorwa dushaka gukora hanyuma aragitahura amaze kugitahura aragijamwo no munsi duhava tuja kugisohora aho tuzogisohora kwigerekereza 125 ukwezi ukunyene turimwo nibaza azari ku munsi wa Noel yo tuzogishira hagaragara hanyuma rero tutabarambiye ubwa mbere no kenguruka cyane kuba mwashitse ngaha hama nkaba ndangije ndabifuriza kugumana natwe murakoze. cyane kuri The Hero NFF ariko gakanda dufata kaya naho tumwanya Mr Sami agice cyo aganiriye kubanira n'amakuru kuno munsi witeka kapa aho ikasi ndabaramukije amaro y'Imana abane namwe ndari nsanzwe menyereye kamera imwe no munsi mbonye kamera zirenga igihumbi mu byukuri sinovuga amazina mwese kuko muri benshi mu byukuri ikintu cya mbere turabashimiye cyane kuri note kuno munsi mwaduteye kubw'ivyo rero ga Imana ibamezagirire cyane kuri uyu munsi no musuda sanzwe cyane aho twabatumye kugira ngo dushire ku mugaragaro filme yacu ariyo bita Ikinyoma twovuga ngo ni
ni nka lancement officiel. So kuko twasanze neza na neza yuko twebwe nubwo turaba kinyi b'amafilme cyangwa abastare tudashobora kwishikana ahantu tutari kumwe na mwebwe. Niyo mpamvu twaragiye turakora mugabo turavuga ati ibintu byacu kugira bishike kure nuko hari abandi bantu dukorana nabo. Abo bandi nabo si bandi ni mwebwe abamenyesha amakuru. Niyo mpamvu kuri uno munsi twahisemo kubatumako kugira ngo ati muze ngaha mudufashe ino filme yacu ishike kure aho twifuza. Kuko inguvu ziwanje jewe Sami cyangwa inguvu za mwarimu hari ahantu zitoshika mugabo turi kumwe na mwebwe hari ahandi hantu zoshika. Niyo mpamvu tububaha cyane abamenyesha amakuru, ni mwebwe mutuma ibikorwa byacu bishika kure cyane. Kuri uno munsi rero udasanzwe ni kuvuga ngo singaha hari abantu bamwe baca biyumvira ati mbe Kanyana na Sami bo bavuye muri Rukundo TV. Oya pe mugabo ni bwa bumwe bwo kugirane ngo dufashanye duteze imbere filme Ndundi. So mwarimu yarashoboye kutubwira yuko afite project yo gukora filme, turiyumvira ati reka tugende dufashanye. Kuko nimba natwe uno munsi tugeze ngaha nuko hari abantu bigeze kudufasha muri uno muga wacu. Rero tuya turaja hamwe arambwira story ya filme, numva iri mu ma story ya filme ntari bwigere nkina. Ino filme Ikinyoma jewe nashoboye gusohora Ikinyoma cy'urukundo mugabo yo yitwa Ikinyoma. Ni filme muzobona yuko hari ihinduka na za zindi mwari musazwe mumenyere nga mu Burundi. Ni filme idasanzwe. So twisiga amavuta mugabo ni filme ndasubiyemo kandi muzobona yuko mu Burundi filme ziko ziratera imbere. Ni filme jejenye n'ubwanje nayikinye ndavuga ati ino filme vraiment niza cyane. No mugabo nimubone nga yita mwarimu nivyo koko numwigisha. Aje kwigisha filme Ndundi. Aje kwigisha filme Ndundi. No kuvuga ngo nta aje kubandaniriza aho twari tugeze. Rero kubw'ivyo rero niho twaca tuja mu gikoni turateka. Filme izosohoka kuri Noel. Ni filme nziza cyane. Nta byinshi numva novuga. Kandi muze kuraba mikrofone zanyu nimba zakije. Kugira ni muhave mutakazijwe murazijwe irakomeye cyane. So kubw'ivyo rero ga icyambere ndashimiye cyane kubona ingene bashoboye kunyizera kuko hari abakinyi benshi cyane ba filme Ndundi ngaba hari mugabo mwarimu yarashoboye kwiyumvira ati reka nzokorane na Mr Sami nzokorane na Kanyana. So mu byukuri kandi turabashimiye cyane nahejeje murakoze. Sa murakoze turabashimiye cyane murakoze. ibibazo by'abashina mwese makuru nagomba bantu saba kanya kuko abari hano imbere nabo nyene cyo twifuza kumvira bavamo bakanya Kanyana agirisho ashikirije petete ko no muzama tandukire kuri brother hariya na mwene azogesha kike batero tutandukira kumanya kuri ibibazo nashaka igirisho mvuzenye kandi ugagisha filme Ndundi sifite byinshi nabivuga ko kubera ko bose bamaze kubirangiza. Filme Ikinyoma ni filme imeze neza cyane. Filme nizera ko muzayikunda. Nagiriwe amahirwe yo kuba muri iyo filme yo kwizerwa yo gukora muri iyo filme. Novuga ati novuga kugira ngo abashimire ko banyizeye nongera ashimira Mr Sami mwarimu ko ndetse hari abandi benshi bari kumvira ko bafashanya nabo ariko baranyimvuyeho. Nicyo kintu novuga ibindi byose bamaze kubirangiza. Abo murakoze. Okay. Habari yenu? Nzuri. Wazima? Ndio. Ya
wakubwa shikamoni, wadogo zangu habari zenu. Mimi naitwa Mr. Jumbe. Yitwa Mr. Jumbe. I'm from Tanzania. Ajava mu gihugu cha Tanzania. Lakini ni Mtanzania Mrundi. Mugabo no Mutanzania kandi akaba afise n'amomoko yonga mu Burundi mu gihugu cyacu Burundi. Na kitu ambacho naweza nikawaambia leo, ikintu agomba babwire kuri uno munsi, hawa bwana wamekuja kupindua meza. No kuvuga ngo aba bagabo baje guhindura uko filme ndundi kogwa. Tunataka tuifanye Burundi kuwa kubwa. Tugomba yuko filme ndundi itera imbere. Tunataka Burundi ijulikane. Tugomba yuko igihugu cyacu kimenyekana biciye no mu mafilme. Wale ambao walikuwa waiji Burundi kwa filamu, abantu batari bazi yuko mu Burundi bakina filme. Jamani, Burundi kuna maekta wakubwa kuliko hata nchi nyingine. Ati mu Burundi hariho abantu bazi gukina filme kuruta no mu bindi bihugu, kandi ivyo turavyemezanya ko abarundi bazi gukina filme. Lakini ukubwa huo, mugabo ubwo bukuru, nyinyi waandishi wa habari ndio mtaufanya ukubwa wa Burundi ujulikane. Mwebwe abamenyesha makuru ni mwebwe muzotuma bamenya yuko mu Burundi hariho abakinyi bakomeye. Kwa hiyo tunaomba, turasavye kwa nguvu zenu na nguvu mlizopewa na Mungu, turasavye ko nguvu ziwanyu na nguvu mlizopewa na Mungu ni nkomezi mwahawe n'Imana, basi mtusaidie kwa hili kusogeza mbele, ili nasi tuwe na bidii kubwa zaidi. Mudufashe guteza imbere filme ndundi kugira natwe tugire inkomezi zo gukora cyane. Na Mungu awabariki sana. Kandi Imana ibahezagire cyane. Asante. Murakoze. Nanyo ndabaramukije mwese mu byubahiro byanyu. Je nitwa jewe nyene, abandi umwe mu bantu bagize amahirwe yo kugira urubuga rwabo rwa YouTube. Hama icyo bwa mbere ngo gato karakura, abajama barafise akazi kanini, bafise ababona amajana 7, bakaba bariko baradepansa cyane muri ibi bikorwa. Je nibaza ko niteka ridasanzwe kuri bo canke kubabizi ngene biruhisha, barakoze barafise aho bakuye, kandi guhasubiza nitwo baremesha ko ari hirya y'ejo. Kuri iryo teka ryabo no basaba mu byubahiro byanyu twaye tubakomere kwanza amashi. Murakoze cyane. Hanyuma karite zitatu nabonye muri umuhungu yita Mwarimu, gusa sinizeye ko ariko yitwa. Arafise ukungene yitanga mu kintu, akicisha bugufi, benshi barabizi mu bamuzi. Hanyuma kandi akarondera umuntu wese afibona ko afise icyo yomumarira. Kabari kimwe mu bintu bidafise bose, tubona yuko ugeze muri ville ushoboye no kugera mu ijuru, kumbe nibishoboka. Iyo nimwe mu makarita afise meza bizomufasha, ariko turamusaba rero ntazo bumwe mu bantu azoza ari ingufu nyinshi aca hagarara mu mezi 6. Bajya abana ntubabeshe bro, ubazane uje uzi ico ubazanyemo, uzotume mu buri vyo muronka, ntimuhereze kuri wewe na Samitu. Samarika araca amafaranga kandi ariko aragufasha, nibibaye bibiri. Ariko kandi ejo ni wahomba, ntuzomurondere wahombye, ntazogaruka. Bisaba rero za nguvu uziziganye kugira ngo ibikorwa byawe bizogume igihe kinini, utuma ukora duke duke ariko uzica ushaka gushikako. Kuri Sami nibaza ko atari umukinyi wa filme, kuba bitahura n'ingwanyi ya filme. Ko Sami uno mwanya ndazi niwe muntu wa mbere tuzi muri industry afise abagore benshi. Urumva afise abagore benshi barenga 15. Muri abo bagore bose nta numwe ndabona ivyemejwe neza ko ari wiwiwe. Umva gumacikiza, hari impumyi, hariho Kanyana, aho gusa Kanyana bararambanye ni bien. Kandi barajanisha mu kwambara babambaye ibintu nyene vy'urubanza. So ikibazo rero ca mbere kirawa uyu mutama wacu w'umutanzania. Uranyumva bro? Uranyumva? Yeah. Kumbe wari uvyumva. Ikibazo ca mbere, uno munsi wavuze ijambo ati Uburundi buri mu bantu bakina bufise abantu abakinyi bakomeye cyane, wanashima ngo kurusha n'ibindi bihugu. Braza ntuzogere muri Tanzania twe tuko turavyiyamiriza, ucu uvuga yuko twe turabanyuma, uzogere no muri Tanzania uvuga kujya nyene babivuze, byo bavyize sivyo? Niko bimeze bro. Urakoze cyane. Kuri Mwarimu uri kura depansa gute bro? Utegura kubandanya mu myaka 5 gute? Uduha umuco ibintu bituma bitwemeza yuko uzobandanya, natwe nitugushigikire tugwanire umugabo atanguva afise, sivyo mutamu? Uraza kunyishura Sami?
nishijemo ngo ikamwarimu ariko sizera yuko amazina yanjye nawe n'ababyeyi nayo navuka bayita twese nibo ndaza kugira igituma biza bikigo umurikiye abana umwana kugira cyiza je nizero kuta cyiza wo kwasama cyiza niho kwitira yego hanyuma nari nzajya mu umuvyeyi yacitse yumva apapa alea nayo nizemo nayo renzi no byinshi bara yivanze mu buzima bwo niyo mazina bari mu buzima nagiye kwiyita nisunze akazi ngomba gukora nisunze ibyo mbona shobora no kuvuga rero bisanzwe wa hanyuma ku bantu batanze sindi muri ba bantu bataburi kuva mu gaciro hagati ndakunda yuko iyo ntabwo ikintu ndakwanjira kugeza giheze umure abona ndashyize ku nsinzi insinzi abarundi dukeneye muri filime siyo kurorerwa n'abarundi bose iyo gucapa ibendera ry'igihugu n'isanamu y'igihugu rusange y'isi yose iyo nsinzi mumukomera amashi none bandanya mutama bavuze yuko niyo mwabona ishoboye kumena platform z'isi yose tugashyira kuri Netflix Global nuko tugira imisitsinda isaba Netflix Global kugira ngo sinema z'Uburundi zishobore kujyayo bakabona baza gushika hariya hantu haje hageze no mu gushika cyane kugira ngo tuzigura tugume hariya nyene rero muri rusange si umugambi wo kugaragaza ku biyoma cyane gukora imyaka isa n'itatu amace kagarika ahubwo ngomba gukora kugira ngo ibendera ry'igihugu cy'Uburundi n'isanamu yayo filime igaragara aba bantu bacu bazitangiriye barakoze cyane kubera ko batangiye gukora filime bajyanaga kuri site uno munsi tugeze mbere yuko tudamaze hoteli neti umuntu akaba ari buraya kugira ati filime yawe cyane cyane kandi bashimo kandi amajambo ndabashimira cyane kuba barapambanye kigegere cyabo bakoresha amasite n'amaflash no munsi tugeze kuri runo rwego tugeze bisaba kubafasha kugira ngo tuzane amaraso mashasha amacupa ndetse kugira ngo dushobore gushika ahandi hari ibintu muri entertainment bimaze kumaze gukora abantu usanga bafitanye amagenzi ugasanga naka bafitanye ibibazo ibyo si byo nzoja kubera ko nimba misasanye no munsi yarabo ibibazo urabifise ahirya rero nkoreshe Fabila Vine nkoreshe abeli uzo bamugiye wese ashaka kumva yuko igikorwa cyagiye gufasha hatangira ko saba kugira ngo abantu bari muri entertainment kuko ari muri amareresi ibyo cyose amareresi ndabasabe boroshe imitima yabo dukore kino gikorwa kugira ngo tuteze imbere isana murabona uno munsi abantu sinema kwesha makuru murabona ko twese turasana y'abasani mu Burundi bava mu Rwanda baduteye muri Namibia Tanzania baduteye zirafuzwa ino sinema z'abandi zirafuzwa uno munsi kugira ngo dushobore gushika ahantu nuko ubwacu tugereza kwishira hamwe hanyuma tukagwara tugakora ikintu kizima gishobora kuzoshikana rero saba rero ngo imitima yabo kugira ngo niba dukeneye kurwanya ibindi bihugu biza kudutera iwacu mu gihugu twebwe ubwacu ducangwa gushira hamwe hama tugire bwa bundi dukora birashoboka ko nazo bafise bwa buryo bashaka birashoboka mugabo nkaza bafise wa mutima wo gushaka gukora rero saba bazumvira hanyuma barekana amabwiriza nimba ndamutumye ko mudukinane na Sabi nawe yabona na Sabi ivyo nabiraga akore filime ivyo bizoza bigufasha rero muri rusange havuze menshi nuvamo kugira yuko ibirije guhagarika uno munsi rero mushigikire uko shaka gushika hanyuma ujyane uburyo kubirondera amafaranga nawe yawe umuretse uziyaronka hari igihe umuntu azokwiza kuri bino ngurukanabumenyi zanyu aya mativi yanyu ashobora kuza kuvuga ati umuntu nkajya gufasha amwaruka cyane twavuga tuba ari wowe bafite amafaranga yicaye muri banki ushira mu kurwana kwigisha cyane aho nyene ariko uvuze ngo utubazo canke uduki nibaza ko turiko turakora tutabansi twari kuronka ntitwari no kumenya ko turiko turakora mu gihe rero uriko urakora kandi ibintu bica henshi nuko nizera yuko umuntu agupinga nuko ababona icyo ushoboye niyo mpamvu nahereye kwijamba ati urafise akazi kanini uno munsi usaba abona amajanindwe ukaba uri kure kwigikorwa niba uri kiharugwa nkeka mu miliyoni cyangwa mu miliyoni ugomba gusohora bisaba umutima ugumye kwanza kuko umva uri kuko utazi bizoraba bande kano kanya
hama kuri Sami nawe turizera yuko Sami Imana yaragufashije uri umwe mu bantu botuma no mu ndwi zibiri umujama zo bafise ababona 200 kugira ngo filme yanyu ironke kwanza bayiraba hanyuma babandi nyene bagaruka kubisharinga kugira ngo tumushigikire twese tugusabe ntuzomubeshe ngaha muri conference yuko umushigikiye ko ari umwarimu nkuko wabivuze hama ugeze ku ruhande akalinki ugagaca ku ruhande mushigikire nkuko wavyiyemeje kandi tuzobona uri kuramushigikira urazi ko tubibona umushigikiye natwe uradushigikira n'abandi urabashigikira kandi we turakwemera kuko uri umwe mu bacteur bafise akaranga canke akanyarigabo ko kumva ko umunyamakuru wese yomwubaha jewe ico kiri mu bintu nagukundira cyane hanyuma kandi mudufashe tukubaza iki kibazo rero Sami mu kiyago cawe nabo ntidushaka kumenya amahera mwaduhaye mwumvuganye hari na ari ku buntu ntavyo tuzi ariko wewe wamwemereye kumushikana kuki canke kumufasha gukina gusa birakwiye canke hari ikindi kintu wamwemereye ushobora kumushikana kuko turazi ko ari byinshi ushoboye kumufasha no kumushikanako kuko nimubazananye n'akanyana nawe burya wararavye ipyo iri kiravugwa muri no miss ukabona ati nina jana n'uyu ndazi siwe tuyamwiyumviriyeko nawe uri muwamwiyumviriyeko ni giki ugiye kumufasha twitege iki mu inyuma ya filme gusohoka uzomufasha hanyuma nkagirwa ko ndagusaba mutwereke nk'umisogone nka 10 yonyene we nakanyana mbega ko wavuze ngo mwaramaze kubikora byaraheze sasa mutwemeze kidogo tuve ngaha tubibona murahuye muhuye ubunyene muramutse rero nk'umusheri wawe cyangwa nk'umuntu wayo munzu zobukoze cyane bro duha kaminyatsire boss tupatie kaminyatsire ni kawaida Sami muramutse madame uko ushaka nana kimwe uko ubishaka wewe kamutapi muramutse basi kujyanye n'uvyumva Merci beaucoup. MC Andy nawe nyiraruba menyesha makuru amategeko yakora pambana. Mugabo yavuze yuko ndumupambanye nka mfite abagore barenga ku 10 Imana ishimwe kuko abo bagore aba bampa ni mwebwe abamenyesha makuru. Kandi aho turazinanye aho navuze mwakimuzu. Rero uno mugabo canke se mwalimu novuga ngo kwanza abaye umurundi wa mbere aba mu Burundi shoboye gukorana nawo muri filme kenshi abantu nahorangira nabo korabo benshi bari na matimu abafisa aba diaspora bivanye n'ukuntu usanga uburyo ari burebure mugabo we yarambwiye ati dufashanye nko gufashanya nyene kuko iyo mvuga ati uburyo nkarura n'imyaka maze hari gibitari gukunda canke iyo mparura aba diaspora ko dukorana ntabwo ari ibintu byoroshye kandi musanzwe muzi neza yuko nkina n'amafilme menshi cyane na ama YouTube atandukanye mugabo nkuko twavuze ati reka dufashe kuko natwebwe twarafashijwe je nibuka kugira nshike hano hantu nafashijwe jewe nta mukinyi ndundi yamfashije nafashijwe n'abakinyi baninde abakinyi baninde nibo bantu ba mbere nakoranye nabo korabo no kuvuga ngo nibo bamfashije ndi muri Burundi TV baramfasha ndakora ndamenyekana kurumva mugabo ikintu naje kwigaho nico ngomaga kubabwira uno munsi ntanameza biraheze umwe nawo mu bakinyi baninde arandondera ati ngomba gusora filme ico mbona filme yanje nishobora guhitinga ntawe utarimwo urukumva naje urumva ubwa mbere baramfashije ubu naho harageze ko naje ndabafasha kandi narabafashije byarabaye myani maje mbona je ncavuga ati reka uno mugabo no musi ndamufasha hari gejo naje nzosaza hari gejo najewe azomfasha no kuvuga ngo nimba uno musi ndiko ndamufasha mfite ivyizigiro yuko ejo nawe wazomfasha ejo nzokenera gukina ugaca usanga ndamwikoze ko canke kubakinyi biwiwe niyo mpamvu rero ga nashoboye kumuba hafi hama ntabitangaza birebire namwemereye yuko azocaronka 1 million views kuko naje hayo ndashikako mugabo aho inguvu zanje aho ngeza azohabona na niyo mpamvu mwese mwaje nga no kugira ngo ati tumushigikire kindi naco nta mwansi ifise jo muri filme ndundi ntawo hari umuntu umaze kumva avuga yuko yavuganye nabi na Sami
hari ikimenyesha makuru kirese ujya mugabo yavuze ko atari mugabo nawe nyene ndazi ko yambesheye abamenyesha makuru aho raza kutugisha ibiganiro barazi yuko wari wakubita imisozi barabizi turi hano kugira duteze imbere filme Ndundi mwarimu ico ndagusezeraniye gusa nuko filme Kinyoma niyasohoka ingufu zanje muzozibona nizere n'akatrera warabonye ingufu bukebuke yano kuvuga ngo mwarimu ikintu ca mbere ndamukunda cyane arafise bidi ino filme yaratugoye hari abantu twagiye gukinira mu byukuri aho hantu twahejeje iyo shooting umutima je ugomba umvemo na hantu uravye hasi makyo kyangu ungianguka tu kidogo urikuna kufa kugeza mvuga ati ninavanga haje filme Ndundi Chamera ni filme twahuye n'ingorane nyinshi cyane muri no filme Kinyoma aho twavuye gushutinga abantu bose baca binjira mu bitaro uko nukuri twavuye muri shoot tuvuye abantu kuri yo musozi abantu bose mu bitaro urumva ko ari ikintu kiba kitoroshe cyane mugabo nizeye yuko ino filme abarundi bazoyakira neza abarundi mukunda filme zanje mudukunda abarundi mukunda igihugu cacu ndabasavye mu byukuri ino filme Kinyoma muzoyirabene kuri Noel yaba dufise imiduga twari kubaha imiduga yaba dufise amafaranga twari kubaha amafaranga mugabo tweho tuzobaha ico dufise tuzobaha filme Ikinyoma hama murakoze cyane hanyuma ari abantu bavuze ngo madame uyu ni madame mwavuze ngo mushaka ikibabaje uno musi uko muratwitaye ko dufite abagore 1000 bebe bebe sono kuvuga ngo ni bebe nubona ni mon amour sa kanyana na birahino nibo mugomba basomane reka kanyana biko sawa ni mwashaka gaga amama STV, every story matters.